Mugira mukurikirane ikiganiro c'ijambo ry'Imana mushikirizwa n'imboneshakure y'ivyiza vy'Uburundi RTBB. Ndabaramukije ku mazina nitwa Nkurunziza Dieudonné. Nari nshaka kugira dushore gusangira ijambo ry'Imana. No kuvuga ijambo ry'Imana dusanga mu Bifilipi igice ca 2 duhereye ku murongo wa 5 kumanuka kugeza ku murongo w'9. Ijambo narihaye kometeme ni ijambo rivuga ku gikorwa ca Yesu Kristo aje kuducungura. Imbere y'ivyo tutaratangira gusoma, reka tubanze dusenge. Data wa twese uri mw'ijuru, turagushimiye kubw'ubuntu n'imbabazi zawe vyamaho ibihe bidashira. Turagushimiye kubwa kano kanya keza, akanya kadasanzwe ko kumva ijambo ryawe, na cane cane ku gikorwa ku vyo wadukoreye twebwe abari mw'isi. Rero turagushimiye, turagomba kugira uco ubana naco kandi uco ukorana naco. Ndagomba kugira ngo umuntu wese azoryumva, azumviriza vyose azokurikirana rino jwi ry'imboneshakure ry'ivyiza vy'Uburundi. Ndagomba kugira rize rimuhindure kandi rimukomeze, ubwiza n'ubuntu bwawe zoshishikare kuza kubatwikira. Nuko uzaca ubikora kandi uco bidushitsaho, nk'Imana igororotse ni mw'izina rya Yesu Kristo. Amen. Reka tuzingurure Bibiliya zacu dusome mu Bifilipi igice ca 2 duhereye ku murongo wa 5. Ijambo ry'umutwe riravuga uko Yesu yatubereye akarorero. Murongo wa 5, mugire wa mutima muri mwebwe wari muri Kristo Yesu, uwo naho yarasanganwe ishusho y'Imana, ntiyiyumviriye yuko kuringanira n'Imana ari ikintu co kumirako, ariko yisiga ubusa, yakira ishusho y'umushumba, acika usa n'abantu, kandi abonetse afise ishusho nk'iy'umuntu yicisha bugufi, aragamburuka no gushitsa ku rupfu, kandi urupfu rwo ku musaraba nico catumye Imana imushira hejuru cane, ikamuha rya zina rirengeye ayandi mazina yose. Amen. Yesu nashimwe cane. Hama nagomba tuganire kw'iri jambo ritwereka icazanye Yesu Kristo ngaha mw'isi. Yesu Kristo uhereye ubwa mbere yari Imana, kandi no kuvuga yari Imana y'ubushobozi yisakaje ubwiza n'icubahiro. Ariko aha dusomye Pawulo ariko yandikira ikiceta Abifilipi, ariko abereka uko Yesu yatubereye akarorero. Yariko abandikira bereka ngo nabo baze bagire wa mutima, umutima wo kwicisha bugufi, umutima wo kutumira ku cubahiro. Yesu nashimwe cane. Nukuvuga Yesu yahevye icubahiro yari afise mw'ijuru, yemera kwisiga ubusa, yemera kuza kw'isi yambara ubusa, yemera agasuzuguro n'imiruho yo mw'isi, yemera kuza kugira ashobore kuncungura jewe nawe, kugira ngo ashobore kugucungura. Aremera aruruka ashika hasi. Yesu nashimwe cane. Uku niko Yesu yatubereye akarorero. Turavyibuka aje mw'isi kugira ngo aducungure. Yahuye n'ingorane nyinshi. Yesu nashimwe cane. Yicishije bugufi ari kumwe n'abigishwa biwe, mbere kugeza yaho aboza ibirenge. Yesu nashimwe cane. Yarabogeje ibirenge, bigaragaza uguca bugufi kwa Yesu Kristo. Yabonye yuko kugira ashobore gucungura isi ategerezwa guca bugufi. Yesu nashimwe cane. Yesu nashimwe cane. Rero ngo mugire wa mutima wo muri Kristo Yesu, uwo nawe yarasanganwe ishusho y'Imana, ntiyiyumviriye yuko kuringanira n'Imana ari ikintu co kumirako. Yesu nashimwe cane. Hari ico Yesu Kristo atiyumviriye.
icyo atiyumviriye, ntiyiyumviriye kuguma kuri ya ntebe yo mu ijuru, ariko yaravuze ati nubwo biri uku ndakwiye kumanuka mu isi kugira nza gucungura ishengero. Yesu nashimwe cyane. Ibyo Yesu yabigize abonye umubabaro, byabura abonye ibihano, agahinda isi izogira mu minsi iri imbere. Aravuga ati ntibikwiye, agira urukundo rudasanzwe, yemera guheba icyubahiro. Yesu nashimwe cyane. Icyo cyubahiro agisiga mu ijuru, ariko arururuka araza kugira ngo ashobore kuncungura. Aremera arakubitwa, aremera arababazwa, aremera arasuzugurwa, aremera aracigwa amate mu maso, kubera ibyaha byacu, kubera urukundo rudasanzwe yadukunze, kubera urukundo yakunze umwana w'umuntu. Yesu nashimwe cyane. Nagomba nkubwire nawe hari urukundo Yesu yagukunze, kandi urwo rukundo yagukunze ni urukundo rudasanzwe. Yesu nashimwe cyane. Ngo nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru, ikamuha rya zina ridasanzwe ry'amahanga yose azofukama. Yesu nashimwe cyane. Nagomba nkubwire mwene data, nawe nagomba nkubwire kuby'icyubahiro, nagomba nkubwire kuby'icyubahiro, shira imbere mugenzi wawe. Yesu nashimwe cyane. Ntiwikunde byawuse ngo wishire imbere, oya. Ariko nagomba nkubwire kujya Yesu yatubereye akarorero, kujya Yesu yemeye aritanga, kujya Yesu yemeye araheba iby'icyubahiro kugira ngo aze kuducungura. Nawe nagomba ngusabe, Yesu nashimwe cyane, ntiwishire hejuru, oya, niwicishe bugufi. Imana nayo mu gihe gikwiye nayo izogushira hejuru. Imana nayo mu gihe kibereye izogushira hejuru. Imana nagomba nkubwire ntabwo ishaka bishira hejuru, ariko iragomba bishira hejuru. Imana nagomba nkubwire irashaka umuntu wese kugira ngo yicishe bugufi. Yesu nashimwe cyane. Yesu nashimwe. Nukuvuga iyo umuntu yicishije bugufi, Imana imushira hejuru mu gihe gikwiye. Iyo umuntu aciye bugufi akemera uko biba biri kose, nubwo abara umunyacubahiro, akicisha bugufi, Imana iramuzamura ikamushira hejuru mu gihe cya. Yesu nashimwe cyane. Ikibabaje kino gihe abantu benshi bishira hejuru. Yesu nashimwe cyane. Ariko nagomba nkubwire mwene data, wicishe bugufi, ushira imbere mugenzi wawe. Nturondere inyungu ziwawe wenyene, ariko rondera inyungu, urondere n'iza mugenzi wawe. Yesu nashimwe cyane. Kuko nagomba nkubwire iyo umuntu asize inyungu za mugenzi w'imbere, uwo nagomba nkubwire uwo muntu mu gihe gikwiye nawe ashigwa hejuru, nawe uwo arazamurwa. Yesu nashimwe cyane. Yesu nahimbazwe. Ibi rero Pawulo yabyandikiye ishengero ry'Abifilipi. Yesu nashimwe cyane. Nguko Yesu yatubereye akarorero. Yesu nashimwe cyane. Yesu nashimwe cyane. Nukuvuga yaragomba ko bamenya uko Yesu yemeye asiga ubwiza n'icyubahiro, aremera arururuka aza kubabazwa. Yesu nashimwe. Yesu nahimbazwe cyane. Nukuvuga ibi bimaze gushika, Yesu amaze kwitanga, amaze kwemera gusuzugurwa, amaze kwemera gukubitwa, amaze kwemera gutukwa, amaze kwemerwa gushigwa hasi, amaze kwemera kwambara ubusa, amaze kwemera bya bihano byose abisi bari guhanwa, amaze kubyemera, amaze kubyishirako, amaze ibyo kubyemera, mbere birashika arapfa rwa rupfu rubi, rumwe rwo kubambwa ku musaraba. Ubwo umuntu yapfa yaba yiswe ikivume. Yesu nashimwe cyane. Ngo yavuze ngo birarangiye, ngo kugira umunyabyaha ntapfe rubi, ariko ngo habwe ubugingo budashira. Yesu nashimwe cyane. Yesu nahimbazwe. Nawe nagomba ngusabira ijambo, nagomba ngusabe uko Yesu yatubereye akarorero. Yesu nashimwe cyane. Nawe ushire imbere mugenzi wawe, ntushire imbere inyungu ziwawe, ariko ushire imbere
inyungu za mugenzawe. Yesu nashimwe cyane. Wemere wicishe bugufi, wemere ugire ishusho yo hasi. Yesu nashimwe cyane. Igihe gikwiye byose, mu gihe kibereye, mu gihe nyaco, mu gihe Imana ibona yuko igomba kugushira hejuru, nawe izagushira hejuru nkuko Yesu nawe yamushize hejuru mu gihe gikwiye. Yesu nashimwe cyane. Yesu nahimbazwe. Nukuvuga ryari iri ijambo nari nshatse kugira dushore gusangira. Yesu nashimwe cyane. Ivyuko umuntu adakwiye kumira ku byicubahiro, ivyuko umuntu adakwiye kumira ku nyungu ziwe, ariko ivyuko umuntu akwiye gushira imbere mugenzi wiwe. Yesu nashimwe cyane. Rero nagomba ngusabe nawe, Yesu nashimwe cyane, ushira imbere inyungu za mugenzawe. Urondere guca bugufi imbere y'abandi, urondere kwiyorosha. Yesu nashimwe cyane. Urondere kwicisha bugufi. Imana mu gihe gikwiye izogushira hejuru. Nagomba ndabasabe rero abakurikirana biza by'u Burundi, mushishikare kugira partage n'amakomanteri kugira ubu butumwa bushikira abantu benshi, na cyane cyane kugira bubafashe. Hanyuma ntararangiza, reka dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, icyubahiro ni icyawe. Ndagushimiye kuko uri Imana y'amahoro kandi Imana ugira neza. Ndagushimiye kuko wisakaje ubwiza n'icyubahiro. Ndagushimiye ku bwa rino ijambo ridasanzwe ritwigisha ukuntu watubereye akarorero. Rero reka uce ufashe umuntu wese aryumva kugira azaba akarorero, no kuvuga azarondere kwicisha bugufi, mbere kugira bikunde mu gihe gikwiye byose mu gihe kibereye. Uze utuzamura imbere y'ubwiza bwawe, nuko byose ndabigusabye uce ubikora ubishitse nk'Imana mu izina rya Yesu. Amen. Mwejeje gukurikirana ikiganiro c'ijambo ry'Imana mushikirizwa n'imboneshakure y'ivyiza by'u Burundi RTBB.